umuntu reka raturabanga havuga ati genda kunda Redemption Voice nshaka ko dukorana banyigishe kuririmba cyangwa indazi kuririmba shaka kwinjiramo muri bo shaka kuba membre de kugira ngo abe ya partner muri mwe membre des voilà abera membre de Dex est-ce que abigenze gute kugira ngo aba partner mwo cyane niza strategy munakoresha kugira ngo yinjire muri group ya cyane muzoguma muri kunyene disigure Redemption Voice kwa pourquoi so Redemption Voice iryo zina ryaje gute mwabyumvile gute Redemption Voice ni ijwi ryo gucungurwa first of all hama igituma nibaza ko amazina menshi ari mu Congereza nufise nawe ukoresha Icongereza cyane sinzi ko maze guhumaka ko Icongereza gifise amajambo yoroshe gukoresha kandi magufi nka Redemption Voice ugiye kubishira mu Gifaransa par exemple uza gusanga ari jambo kilométrique d'abord les femmes ya kene tukiraho twe twaba dufite umuntu twenza muri Redemption Voice adutwenza sana uwo mwicanyi wandi yawe amuza kandi mugabo no munsi iyi mission wamuhenze Bemise na kwishura reka icyo kibazo usurukimbazira ni prochaine tugisimbura umwaka gato dutegure conseil okay et conseil za 23 hari ko kucinjiza sangara abakelkine bashobora kuza muri conseil kwera umvise kuri single of course dutabara muri conseil ikazati bigarimbo kuko muri beshi tubisa abantu ba TV bavuga ati nibaze muri conseil tubivuganire yo basi ariko twumvise yuko mwasenga muri Bombaje hama mu nyuma umwe wese tangura kujya gusengera ahuguyewe eske nimubona yuko kuva mu isengero mwahora mu ntare abantu bashobona ati hari ikintu mwamwaraneguye muri isengero niko mwaravye puke muvuga ati il faut quitter cette église pour aller dans une autre église niko mwamwarabonye kitameze neza hajya mwasengera canke mugati reka tse kirondera hari antake gospeliste ko kimwiyumviriye gusha umukobwa umwe ataba ntabandi bakobwa bafise ingabirano yo kuririmba nkuko mwarifuje kwinjiza canke bimeze gute explanation okay kwanza umukobwa umwe tubona kenshi kubera iki reka mu Burundi dufise tuvuga yuko la population mu Burundi nka 80% bitwa ko abakristo mugabo gacu usanga indirimbo milirimbye imaze umwaka ifise 100,000 views ibyo bimenyeza ko byoyiva kuko nk'aba gospeliste nk'abantu mu bimenyereye kuva mufise mu burambe mu kazi kubintu vyerekeye ama views ubundi hari ama facteur menshi hari ama facteur tufate asanzwe y'igihugu mu Burundi hari etude nabonye ko ibice 5.2% ari umenga bafite access kuri internet icyo ni kintu gikora kuri ivyo vy'ama views ama views si determina abayibonye gusa urumva nibaza ko n'ikindi kintu saba abamenyesha makuru bodufasha turakwiye kwedika abantu ngene bagira aba subscribing uzufate uzugire sofome exercice uraba wakabantu mu bagenzi bawe muri circuit yawe uzosanga umuntu akubwira ati nakanda mukunda mugabo akira telefone ugasanga ntara subscribing uze ngo ejeje muri izo emission mushavuga ngo hama ngo cukanda ngo subscribing hari abantu bazi kumengo nakantu hereza ko mu gutanga ibiganiro batazi yuko iyo muri bumvi yariyo mugorana nk'ubu naho ko barakantu kamara 15 secondes kakacaca kuri video kakazunguruka mu kumva ama feedback menshi y'abantu babwira ati abo vya bintu kumbe nikajya gakengeri nibiki mugana nshaka kubwira nuba ari umuntu gufiye nuzamba kubwira ngo fotora nibiki ngo cugira subscribe bazi mengo ni nk'akantu eske burya buryo uva muri Canada ufise amadolari sponsoriza Redemption Voice cyangwa munafise abandi yindi group y'abantu ba sponsoriza Redemption Voice kuko hari ukuntu hakoreshwa amafaranga menshi dukora ama clip kandi ama clip nziza kayite nziza bisa neza burya bwa buva he bugenza gute puke vous puisse être à longueur avec les autres wow fresh over akoze icyo kibazo abantu benshi bacibaza ukaba wicaye hanze ngo tumurana nawe abantu bakaca bagwana bagaca bankana nta musi mwe Redemption turafama he imyaka 15 nta musi n'abandi savu n'ibyo byazo mwarapfuye nta musi turafama he
so bari mu ndamshaka kushamira neza muri rwa rukundo twavuga n'ibyo tuyana jewe tufise 500 million batamba amajana abiri kora ende tubakaze n'imisinge biratanya abantu muri ako kanya nyene no tuje tubabaza ati mbega twitege featuring muzokorana namwe ryari ashatu umwe wa manager wabo yitwa Yves ashatubwira ati wowe itolere ubu ushaka ko twolelimbana niho naca nkandagana ndamubwira ati ndashaka ko mwolelimbana na Rose Muhand muri Tanzania, ndashaka ko mwolelimbana na Dodi wo mu Burundi, ndashaka ko mwolelimbana Israel Mbonye wo ku Rwanda. Acavuga ati okay ngiye kubyumvira ariko muri make yaratwijeje neza yuko ayo mafeaturing ashobora gukora kuko ashobora gukorwa kuko uwo manager Yves ari able il est capable de jambo yangile neza je bajyavuye he niwe yacatubwira ati yangile neza twari toye kubera ibikorwa Imana yadukoreye kuva mu mwaka wa 2015 tuliko tulakola twabonye ikiganza cyo kumana kuva mu kwa kera twabonye Imana itugirira neza twabonye Imana itujya imbere mu bintu byinshi cyane n'impamvu twacisha yangire neza ati kandi apana yangire neza mu ndirimbo gusa muri Redemption Voice yangire neza no mu buzima bwari bwasanzwe mu bintu biriboneka mu bintu bifadika twabonye ikiganza cyo kumana itugirira neza cyandabaza ati mbega icyo giteramo cyo bagipanze gute muciteguriye gute umwe mu bahagarikiye umugwe Redemption Voice ari we Eric yaje va muri Canada yaravuze ati icyo giteramo bacitegure neza kandi ni giteramo cyo mugakura igiteramo batigeze babona ku butaka bwo ku Burundi mvuze ku butaka semvuze ujya mutaka wo kwifuka oya mvuze ku butaka bwo ku Burundi ni ja ku byendo byo ku Burundi ni giteramo batigeze babona ku byendo byo ku Burundi ja mu gihugu cyo ku Burundi ni giteramo mukuye kwitabana ni yari yonka Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams. Hello my people, mzeneza mwakomeye kuri micro ni Kelly Townere aka Chris Brown. Yeah right now, karibu sana kwenye Kazwa TV. Make sure una subscribe channel hii. Hii ndo TV ambayo inawakilisha, inaburudisha, inawaelimisha kila kitu mtakachohitaji nitawaletea. Umusire mutituwazaniki. Tuwazanie bao ni mukunda muri gospel. Wanabidi walewe kila kitu kuhusiana na artist na guest ambayo nimewatea siku ya leo. Very young, very talented, very energetic. You know, ni mtu gani? Leka wawanza kwanza. Redemption Voice. Leka tiwakire mwizina jo kwa Yesu. Hallelujah. amen Mwezenezi Redemption Voice ndagiteka na ndateka je kukolana namwe n'ubuntu ngiliwe kamwe sahani hose vraiment sahani hose navuga yuko ari ubuntu bw'Imana mbanje kubona musanzwe je kwa Yesu. amen Ni Redemption Voice tutara kutangura kwanza mubanze ni bwira abakunzi bacu hama kwitangura ikiganiro kadehere magosha ali. Okay. Jeni tu Eric Mugisha na yes ni mwaza wanje ni Redemption Voice. Ego. Mugisha. Oui. Ilindi. Eric Mugisha. Okay, merci beaucoup. Okay. Nanje nitwa Nzeyimana Hano Zakari nkaba ndi muri Redemption Voice. Okay, good. Kandi uratesa bro. Okay. Nitwa Bernice Ingabire ndi muri Redemption Voice. Bernice Ingabire. Wow. Jeni nitwa Hervé Mbungabunga Redemption Voice. Hervé Mbungabunga. Okay, director Kote. nitwa Yves Ishimwe nkabasanzwe ndongo bikorwa vya management yo mu Redemption Voice. Okay. Mbarahije kubibwira amazina ngira mwabumvise Jeff makuru hade gwadi ndaryohewe celebrate. Murabizi nawe kubwiye wewe yuko like nifuza kuvibinga namwe kabisa kubera abantu benshi barantumye ati Townere bajya Redemption Voice turabakeneye kubera ko baduhezagera mu buryo spirituel et d'une façon mentale. Mutuelle d'une façon mutuelle. Rero ndaryohewe cyane ariko batwiciranye ko namwe kameme twashaka kumenya first of all hala peut-être mwagize ibiganiro byinshi hala abashobora kuba bavuse muri 2017 cyangwa 2017 dushaka kumenya
ukuntu umugwi wa Redemption Voice watanguye n'ingene byaba byaratanguye comme ça petit à petit l'oiseau fait money reka duhere d'abord les femmes ya kintu tukiraho twe twaba dufite umuntu twenza muri Redemption Voice adutwenze sana uwo mwicanyi iruhande yawe anoza akahe mugabo no munsi iyi emission wamuhenze Denise nakwishura tagiye dushira kumenya basi angose modo basi muri make like you know kumayanga okay Redemption Voice sinibaza ko ndi miye place naho ego ndazi ingene yatanguye ariko je ninjiye mu 2016 Redemption Voice yatanguye kera ndibaza ko mfasha ko umuntu yizishura neza ariko niwe nibaza ko yizishura neza twese turabizi bwabo okay naduge mu ijambo okay mwavuze uko mu Redemption Voice yatanguye nuko wabivuze kuko ndetse tunavuga tutambaza ko ndi myaka 15 15 rero usubiye mu gateranyo gakuramwo muze ko dusanga tugeze kuri 2007 aho twahuye no twatangiye bino bikorwa twiga kujanisha n'utundi ibyo turirimba twahuye mu isengero rimwe twasengeramo twese ico gihe hama twumva turahuje intumbero tuba turasangiye intumbero kuvuga ubutumwa kuvuga Yesu kuvuga ibikorwa vyiwe kuvuga ibikorwa yakoze gukwibagiza hose gufasha abantu navuga ati kubafasha kwegera Imana twashije umuziki sitete tuvuga ati dutangire rero muri iryo zina rya Redemption Voice kuvuga iryo jwi ritangaza igikorwa cyo gucungurwa cyakozwe na Yesu Kristo ubu twatanguye rero so kuva rero 2007 tuko turakora ibintu byiza mukunda natwe dukunda numva muri make bivuga nkuko ukila nyene kandibaza kabazo ko kwa Yves hari kuntu twama amatwa dusumira batubwiye ngo mwahuye muri Bomberge est-ce que wali mu gisengera cyangwa ibyarashise vous avez quitté ça vous avez yakoze cyane nivyo twese twari muri Bomberge mugabo uno munsi Eric ata mu kwidondora ntana kubwiye yuko aje muri Canada yabikubwiye vrai aje muri Canada ego uwo yari mu surprise mba twadufise kuvuga concert nigize ko bamenye urumva ntitugisengera hamwe twese umwe wese bamwe harasengera hamwe mu masengero atandukanye ego umva hari n'abari muri bose twari mu Bomberge okay dushaka kumenya Benise wamenye gute ko ufite ingabirano yo kuririmba abandi ndabagaruka ko mu kwakera mugabo katibaze duhere kwa gwawe wamenye gute ko ariko wa balance like indirimbo tutumvisemo voice yawe tutabonye balance yawe tumva kaka mujya ntikumva neza ko muri Victoria's ko muri Victoria's muri Redemption Voice uvuze Victoria's mu ko hari indirimbo mwaririmbanye inspira sana wamenye gute ko ufise don mvuze don apana umuntu don ingabirano like wamenye gute ko ufise don yo kuririmba sinakubwira ngo nabime nta periode nibuka mvuga nti aha niho nadekuje yuko nzi kuririmba kuko kuva ndi muto cyane mfise nka 6 ans naririmba natangiye kuririmba mu isengero mfise 7 ans niho hambere nafashe micro nkaririmba nkaje imbere y'abantu nkaririmba mu isengero mugabo ugiye kuraba muri dushe mu cumba muhira antuka naciye ubwenge ndirimba ahantu hose ndi yego okay mu mpera afise micro akabazo nashaka kubaza hari ukuntu tukunze kumenye kubona keshi iyo group ayo bantu barimba en groupe keshi bisambuka hakiri kare cyangwa ntibirame cyangwa ntibigere kure like ni ya strategy mukoresha depuis le 2007 yavuze kugeza ubu mukaba mukiriko mura trendinga muhezagira abantu ko abantu benshi bakunda urumva like ni pazampa urumva pazampa ni ya strategy mukoresha strategy icereke strategy yo trendinga je naco nashobora gusigura vraiment ko kuko hariho benshi tuzi baje mu nyuma barafa strategy yo trendinga je ntayo nashobora gusigura ariko hari ikintu nshobora gusigura kimeze uko utubona turabagenzi gose
course. nk'uje mama wa Eric Aranzi turazi naye bamaze gusangira muri sala Ego. kabaza kari bose turazi bose ndabazi Ego. tutavuze Bernice we papa wiwe ni papa wacu twese Ego. Yves n'abandi bose badahari turi abantu bari close turetse basi byo kuririmba twashaka kwicara amasaha 8 tugatera inkuru zidahagarara twashaka kuja gusangira ahantu tutarinze kubirondera kure ico nibaza ko iyo relationship kwanza yaradufashije kubandanya kandi ntihagaze kuho dusengera nkuko babibajije kuko umwe wese asengera muri eglise yiwe uko imyaka irahera umwe wese yagiye arasengera muri eglise yiwe aho safi sana rero ubugenzi dufitaniye nibaza ko ariyo hari umugozi ukomeye cyane watumye n'ibindi byose dushaka kuvyubaka kubera abantu atari abagenzi nta mpuhwe kuko ntumve gutyo ndashaka kumucumura kuwe sibyo ndashaka kumucumura hari umuntu ushaka gucumura akagubira abantu je nawe tumarizana turaheze ni ibintu ni relationship abantu bavukana nyine idahera turaho turashaka kwaruzanya gato mugabo turubije kugumana ushika kugira tumare 15 nibaza ko ari relationship dufise y'abagenzi y'abavukanye ubucuti twari kuri mariage ya Eric tuja kuri mariage ya Bernice tuja kuri mariage y'uyu tuja kuri mariage y'uyu tuja kuri mariage ya urumva ni relationship nini gose irenze ibi ubona nko kuri YouTube. Okay. Muri make ngaha nta musingo n'umwe ari. Ari ngaha. Ngaha abatuli kubinga. Je. Tupata kuja singo mugabo kameme ya quelqu'un ou bien quelqu'un de ta gauche. Bon. Iki kibazo reka udusoka. Quelqu'un namaza kuremwe inke quelqu'un. Reka iki kibazo usuruka imbazira ni prochaine. Tugisimbura umwaka gato dutegure conseil. Okay. Et conseil za 23. Ko kucinjiza. Sangare aba quelqu'un bashobora kuza muri concert kwera umvise kuri single. Of course. Bashaka kuza muri concert. Ikazati nigari kuja muri beshi. Tubisa abantu ba TV bavuga ati nibaze muri concert tubivuganire basi. Sawa nashaka umuntu mikoro nashaka ndamubaze akantu hari ukuntu twumvise yuko mwasenga muri bombaje hama mu nyuma umwe wese tangura kujya gusengera ahuguyewe eske ntimubona yuko kuva mu isengero mwahora mu ntare abantu bashobora ati hari ikintu mwaraniguye muri isengero niko wo mwaravye puke muvuga ati il faut quitter cette église pour aller dans une autre église niko mwarabonye kitameze neza hajya mwasengera canke mugati reka tuze kwirondera hari en tant que gospeliste comme twose bavuga ubutumwa kame gospeliste nk'umu gospeler nibaza ko oya kimwe coco ubwo tuba turavuga twe ubwa mbere Imana yatugiriye ubuntu twamenye Imana tukiri bato kuri kimwe Hervé ariko aravuga nibaza ko tumaze gutahura tukamenya ko atari vyacu bitara byose uwo dufise uwo tubidedia ari Imana ivyo dukora byose ogere benshi Imana icubahiro nibaza ko irabimente navyo nyene yarabimente irabihereza urutonde bigendera ko kuko muri iyo periode tumaze influence abajene benshi baramaze kubona ko vya bintu birashoboka birakora tumaze gushikana ubutumwa kure cyane usubye mukaraba amafoto muri 2007 twara abantu bato cyane gose hama rero ishengero turayishimira kuko niyo yatureze ni hamwe urabona iyo ufashe ugafata ishugwe ukarishira mu gapo ukarishira mu nzu ukaritera haragera igihe ubwiza bwajyo butaba bukibereye ko mwishenga igihe uri deplace ukarijana hanze twebwe rero turi vyama nibaza ndabisigura neza en fait rero by'abantu biyumvira nitwo bitaka umwanya mugabo nibaza ko hamwe n'umwanya biragaragara yuko turabavuga butumwa tuba twasohotse hikenuka atababari ari muri Canada ari yasanze hariho ishami rya Redemption Voice ko turafise igisata muri Canada yashitse n'umumambe muri bo kuko uyu Eric asanzwe yihagarariye ku rwego rw'isi international nibaza ko no muri Europe irahari urumva rero hamwe twovuga ngo umugisha waguma mu ishengero ahubwo twabaye umugisha kuri irya shengero twaretse n'abandi ko bishoboka ubu twabonye abantu bava mu mwese ntabunye n'umasigalayo kamera naho yoba yarasigaye yumwe ariko mugabo harageze igihe naravaye kuko imyaka 15 ni myinshi imyaka 15 ni myinshi
imyaka 15 ni myinshi hama ikindi kintu naco turagenda tukagaruka kuko ubu twebwe hari igikorwa buri kurakora ukumva uri solicite muhezagira abandi aha n'aba worship leader bamwe ngaha nka Bernice Musanze Mishenge wari kwararongora wotangara cyane novuga ni kimwe gusa Imana yatugiriye neza yego okay harakabazo shaka nta bintu byinshaka ko tuvugana ngaha mugabo ni just kuba muri imbere yo kwa Eclat quand même c'est une plaisir très grande pour moi muga akantu shaka kubaza kubera iki iyi groupe yanyu harimo abakobwa bake no ubu ntakiri umukobwa no mama kubera Etine Marie yaramaze kuba Marie quand même kubera iki twashaka kubaza Patricia Eric kubera iki mwiyumviriye gushyira umukobwa umwe ataba nta bandi bakobwa bafite ingabirano yo kuririmba nk'uko mwarifuje kwinjiza cyangwa bimeze gute explanation okay kwanza umukobwa umwe we tubona kenshi yego washangaha mujumba dusa umukobwa umwe barigeze ko babaye babiri ko twatangiye dusa umukobwa umwe ndi yari tuvufu icyo garavamo agenda kwikorana umuziki mbwa yavuyemo Bernice yinjiye rero avuyemo mugabo bamukobwa cyose bakobwa umwe so jegaro cyo kuba twavuye dusana ikijyoshe mugabo rero ikibazo nta calcul irimo ngo tugire umwe cyangwa tugire babiri nuko besoin tawo dufise mu byo gutunganya ibikorwa umukobwa umwe yabakwiye ngo azuzuza ariko umunsi twe turakora twumva niko biragenda aho igicapo muvuga technique kiza gusohoka nigikwiye hatari n'undi mukobwa ni ikintu cyo tubuza kumwongera ko nta constitution turinda gusa nange ibice mu ngingo kwijana so umukobwa rero arakwiye ivyo dukeneye ako musi twumvise ko bidakwiye n'undi yo jamwe ntangora Bernice uyumva gutiye mu baji nkuko uri umukobwa uruma muri umukara nishobora gushika bikakudeza sala biza byinga no kubimwe ibyo ni satkura jehevo abandi nkazibaye nyinshi nishobora kumva nyine nishobora gushika kumva nyine rakaba ndeze stara nuko yave mubahashwe gushika muri nkano hamwe mugatela nk'inkuru like kumva ko bavuga inkuru zijanye n'abantu bo kubagabo quand même nawe uri ku mugore wenyene est-ce que ça ne peut pas dégringoler à toi genre nibishobora gushika kumva nyine oya ahubwo teneza ko ndavyungukiramo ko chansinishwa gose okay nawe akaduha amakuru ndetse zikora abakobwa benshi barakunda kugira amahoro asaba abahungu bose bakajya n'abakobwa izo mwiza singa se tugenda n'abakobwa nje mutumigenda n'abahungu bama n'ubuntu bwabo biraryoshe gutembera n'abahungu biraryoshe kwene nawe urabikunda je naco ntubona ko meze neza okay turabona ko mwasohoye indirimbo nyinshi nziza zihezagira abantu benshi vraiment baradukunda abantu benshi kandi indirimbo chaque indirimbo umwanya wose indirimbo sose mwaze gusana ama-album ngo 3 imba ntihenze ama-album 3 barakira neza gusa cyari kibazo shaka kubaza kubera iki like mu Burundi dufise tuvuga yuko la population mu Burundi nka 80% bitwa ko abakristo mugabo gaje usanga indirimbo milirimbye imaze umwaka ifise 100,000 views ibyo nimeza ko byoyiva kuko nk'aba gospelist nk'abantu mu bimenyereye kuva mufise mu burambe mu kazi ku bintu vyerekeye ama views y'ubundi hari ama facteurs menshi hari ama facteurs tufate asanzwe y'igihugu mu Burundi hari etude nabonye ko ibice 5.2% ari umenga bafite access kuri internet icyo ni kintu gikora kuri ivyo vy'ama views ama views si ya determina abayibonye gusa urumva kijya giharuro tubona sico ki determina cyane gose ababibonye n'abantu bafite access kuri internet bashoboye kugira like bashoboye kubona iyo ndirimbo urumva hari n'abandi bayumvise hari abandi bayitereka bayikuye mu isengero abayiririmba mu abo basenga ntibazi n'iyiva n'abatamwe bayiririmba bose barayizi haracari ikibazo ndibaza cha internet hariho n'ikindi kibazo nibaza ca ukuntu dushobora gukanaliza esprit y'umurundi guhindukirira ku ndirimbo z'abarundi cyane aba DJ guhindukirira ku ndirimbo z'abarundi cyane barazivuza aba DJ amaradi arazivuza ariko guhindukiriza kugira zigire traffic nyinshi sivyo sino kuri public jembo nayo ngaha mbona umenga barazumviriza ikindi nibaza kuvyerekeye ama views nibaza ko uyu mwaka hari experience twagize
kera twarasohora indirimbo ikagira ama views make yego voilà sivyo ariko uyu mwaka indirimbo zacu twasohoye zose ziri kuri 100,000 ni yanyuma igomba ishikire Yego. ziri kuri 100,000 mu mwanya muto kuri za 100,000 mu kwezi ni kuvuga ko nko mu mezi angahe zo kwiza miliyoni ndibaza ko na karite y'igikorwa ukora karite ya audio karite y'umukono wo kwandika karite yo kwandika karite ya audio karite ya video ivyo bintu birashobora gutuma views zawe ziduga niyo experience twagize ugiye kuri YouTube yacu karaba indirimbo za avant 2000 indirimbo avant yacari yamananye imbere yayo ama views yari make mugabo après iyo ama views agenda araduga uko indirimbo izaho iduza n'iyindi nibaza ko akazi keza gupanga neza akazi ukora birafasha cyane kuri ico kintu c'ama views ndafise cyo ndamwongera ko kiri kuwanda mkomplete kubera ikibazo c'ama views John mandaba ni ikibazo d'actualité abantu murakibaza abantu bose bose arakibazwa mbega Burundi mbega Rwanda mbega Robon hamariho comparaison ici là bajya bashika ha aba promoter nk'uko shene zabo zigeza ha izacu zigeza ha ikintu cyambe no vuga ikibazo kitwara gospel twenyine kiraba industry yose mu Burundi uko bugiye function sinubwo ni ikibazo ca gospel gusa abakora umuziki usanzwe bose bitubisi bose ikibazo nyine kuko nibanganya nibarabwe nk'uko Mundi bihugu abantu barabwa nkuko Tanzania barabwa nko mu Rwanda barabwa muri gospel c'est la même chose ubu rero ikibazo gihari nuko muri gospel ho wanagomba hacaja munsi gatoya n'izo ndirimbo tukwita zisi turabye mu buryo zirabwa ivyo vyavuze vraiment ni parfait na kujana je tuvyumva cyo kimwe mugabo sinyare yuko turafisa akazi igihugu kirafisa akazi ko gukuza internet mu gihugu hose abantu bakse ko internet agira amatelefone azimbutse ashaka kuja mu internet ibyo bintu byo bitagenda mu views mubona bishobora kuduga ku rwego rushimishije mugabo muri gospel facha ku gace ka gospel ko mu Burundi nje sinekeranye ko babiri batatu ba mbere redemption irimo muri babiri batatu ba mbere uruna de ma views murana redemption mwabona ari make muzavuga ati gospel iragwa irafise kibazo nimwe arabona ari nje wote iratemba ngo muri batatu ba mbere bize gushusho by'uburyo gospel hagaze mu Burundi ndabona abantu batatu zorabira ko bati mwaba ama views ari muri abantu bize gushusho y'uburyo irabwa kandi hagaze irabwa muri YouTube nibaza ko n'ikindi kintu saba abamenyesha makuru bodufasha turakwiye kwedika abantu ngene bagira aba subscribing uzufate uzugire sofome exercice uraba wakabantu mu bagenzi bawe muri circuit yabo uzosanga umuntu akubwira ati nakanda mukunda mugo akira telefone ugasanga ntara subscribing uze ngo ejeje muri zemisho mushavuga ngo hama ngo cukanda ngo subscribing hari abantu bazi kumengo nakantu hereza ko mu gutanga ibiganiro batazi yuko iyo muri bumvi yariyo mugurana nk'ubu naho ko barakantu kamara 15 secondes kakacaca kuri video kakazunguruka mwokumva ama feedback menshi y'abantu babwira ati abo vya bintu kumbe nikajya gakengeri nibiki mugana nshaka kubwira nuba ari umuntu gufiye nuzomba kubwira ngo fotora nibiki ngo cugira subscribe bazi mengo ni nkakantu ko yego nakantu ko formule guheleza nivyo rero ivyo ko twidika abantu ko no muri abo bakev yavuze nabo nyine turi ko turamaximiza ugasanga nk'umuntu haragize biri bizarre akagira afise nk'abantu audience y'abantu bashika nk'ibihumbi 2 bizarre video y'ugasanga ifise nka 5 none kirisi nuko bajya abantu bose baje bajya demira omwe basi bo bari ko banamuraba banamukurikirana bibiri bizarre cyane gose ni vyiza ko twedika abantu étape par étape kugira ngo dushobore guhamvya abantu ahubwo ikindi no nagupropose urabona nk'ubu iyi emission izopasa sivyo yego itegerezwa kandi muri YouTube ndamaskura ama emission menshi nibataga muri YouTube ama konti y'abartiste batumiye urumva kuko ivyo biza kuzana traffic iwacu iwawe nk'ubu emission heze editing ashirayo hashtag redemption vote shiramo yangiye neza concert dutage natwe mu kuyibona retweet turayirungika abantu bagaza ku konti yawe bagaza ku konti yacu traffic kinini usanga nk'ubu ama channel menshi YouTube aposta titre Eric ibara riraguye arashitsi Bujumbura nibataga nta hashtag kandi YouTube niki
mashini kinini Ego. cyo dufasha Ego, kugwiza wumva ifo tugwize traffic hagati yacu twe twenyene kwanza Okay. traffic kibe kimwe Yeah. Okay, Yves akabazo shaka kubaza hari ukuntu Redemption Voice mwiyo misi heze wamengo like ego yarika ila indimbo zako zavuzwa mugabo sico kimwe ndu ubu hari ukuntu ahantu hose ugiye ni Redemption Voice ahantu hose kuma start indirimbo zanyu ahantu hose jewe sinjya kumunwa ikinda kivuko nyende vyo ko kivetse shaka kumenya muba mwarahinduye management cyane. First of all, murafise management. Secondly, nimba muyifise muba hinde management ko uyu musi ukuntu muri ko muravugwa cyane mu gihugu birenze uko muvugwa ubwa mbere. bon urakoze cyane Kandi muri ko muraboneka cyane ku social media cyane. urakoze gose je nibaza yuko iki kintu mu Burundi bakunze kuvuga industry mugabo ikintu cyitwa industry turakwiye kumva kari industrie musicale Of course. kandi natwebwe twese baba ba artiste baba bakora mu management baba ba journaliste baba abantu bose bari muri industry twese turakwiye kuza turicara tukiga umwe wese akiga akamenya ngo iyi success yanje ivuye kuri ibi iyi eshek irikiva kuri iki niki hama kugira umuntu wese ashobore kumenya ngo nihe nkwiye gukosora nihe nkwiye kwameliora kugira bikunde kuko ihakana maze kubona kenshi mu ba artiste dufise benshi barikuriye umuntu wese nkaraba yumva karenze ntitwanka ko umuntu wese ashobora kuba arenze mugabo ico kintu cyashobora rimwe na rimwe gutuma wumva udashobora kugira ico wize gishasha kurumva ko washitse wakwije rero iyi Redemption Voice y'uno mwaka nk'ukuri kuba bivuga twabicaye hamwe twiga ku bintu vyinshi cyane turavuga ati ubuye ntidukwiye kurindira ico banaka bazotubarira turakwiye kwicara tukibwiza ukuri nk'umugwi witwa Redemption Voice tumaze kubona muri myaka 15 muri parcours twabonye ibintu vyinshi cyane experience ni gutya ni nini aho bifatanye n'amasuccess menshi bifatanye n'ibitagiye biragenda neza maybe urumva hari vyinshi twagiye turiga rero tugiye turakosoramwo ibishoboka bishobora gutuma uno musi tugeze kuri uno mwimbo ariko hagati aho turashimira ikiganza c'Imana no kuri muri bino bintu iyi ni ikiganza c'Imana birenze amastrategie novuga twoba twarakoresheje twarakoze ivyo twategerezwa kandi n'ubu tukiriko mwaka wa 2023 reka tube turawubika ni ibintu bizoba bisiga ubwenge cyane kuko ubu twe twaratahuye ibi ni bikiri twebwe hariho nyine vision aguma sunika birenze birarenze Redemption Voice iriko iratrendinga ariko akanshaka kumenya kenshi muri mu group ya gospel turakunda kubona amazina kenshi ari mu Cyongereza Victoria's Team Redemption Voice MTC pourquoi so Redemption Voice benisi twishule kweka Redemption Voice gisigurikiye harega ngasi sabantu bose bize batulaba aro n'abanyandwi dusigurire Redemption Voice kwa pourquoi so Redemption Voice iryo zina ryaje gute mwabyumvile gute Redemption Voice ni ijwi ryo gucungurwa first of all hama igituma nibaza ko amazina menshi ari mu Cyongereza nufise nawe ukoresha Icyongereza cyane sinzi ko maze guhumaka ko Icyongereza gifise amajambo yoroshe gukoresha kandi magufi nka Redemption Voice ugiye kubishira mu Gifaransa par exemple uza gusanga ari ijambo ri kilometrique nini bimwe mugabo kukivuga ni hamwe umuntu yogihote na facilement nibaza rero ko arico gituma kenshi dufise tendance yo amajambo menshi kuyashira mu Cyongereza dufate nka Modern Conquerors urumva ico MTC gishire mu Gifaransa wumvirize canke mu Kirundi uza gusanga ari eran ikintu kirekire nibaza rero ko arico gituma Icyongereza gikoreshwa cyane kandi tubwizanije ukuri sivyo uno munsi Bona nk'uburane prochaine tuzogira amatourne hanze nyene hanze kure hanze ahantu sivyo nk'ubu iyumvire turahantu nko muri Canada tufise audience y'abazungu abashinwa abadage aba bla 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 so reka rero bavuge mu Cyongereza ati tugomba let's welcome ijwi ryo gucungura suko kirundi kibi oya gusa nyene urumva Icyongereza ni kwiadapta kandi n'ururimi ruhuriramo abantu benshi muri ibihugu byinshi n'ururimi ruza guhuza abantu benshi kandi nakongereza gasona neza Redemption Voice urumva ko
kararyoha ariko tubandanya ntawo kwanka uwo nitwa Kedi Yego. si Kirundi siko tauni si Kirundi iyi televiziyo yitwa Casual TV si Kirundi Hervé Yves urumva hari ukuntu usanga byubatswe urumva izi ndimi harabaye colonisation vraiment mugabo rero ko tuzifata cyane ikintu kije muri nuzeya et surtout mukorosha muko kumva bivuze biroshe kuvuga gusumba nuzeya mu Kirundi yego ururimi ni uti nziza yo kugira na promotion. Okay. Turashaka kumenya turashaka mutubwire target mufise muri Redemption Voice. Intumbero yiwanyu mwihaye muri Redemption Voice ni yahe? Intumbero Erika akivuga intumbero dufise nigeze kubivuga niyo gukuragiza ubutumwa bwiza bwa Kristo niyo kuvuga ibiva mu gikorwa Yesu yakoze cyo gucungura abantu Nabukije mu kuririmba. Nta bundi buryo bushobora kubicisha mu kuvuga ubwo butumwa like ubuhigo buruzi nuko icambere ubukuragiza ubutumwa mu musanzu baye icyo cyambere kiyaba umuntu wese kiyaba mu Kristo wese nubwo no cadre Redemption Voice durahuriye ku muziki dukora bya bindi dukora mu zabwa n'isi yose mugabo mu muziki nibijya nyene n'uburyo arubayeho n'uburyo usanzwe uvugana n'abantu n'uburyo usanzwe usenga n'uburyo usanzwe wisengana usengana n'abandi mugabo muri no context n'uburyo bufatiye ku muziki so niba turavuga bijya nyine mugabo biciye mu muziki safi sana ariko tuko tucabura indirimbo zanyu ari indirimbo ziri expressive zizimvye ama clip akozwe mu buryo butandukanye mu buryo bwiza kandi butesa eske burya buryo uva muri Canada ufise amadolari niyo sponsoriza Redemption Voice cyangwa umuntu afise yindi group y'abantu ba sponsoriza Redemption Voice kuko hari ukuntu hakoreshwa amafaranga menshi dukora ama clip kandi ama clip nziza qualité nziza bisa neza burya bwo buva he bugenza gute pour que vous puissiez être à longueur avec les autres. Wow. Fresh over barakoze icyo kibazo abantu benshi bacibaza ariho n'abandi bamwe narumvise bavuga abana Redemption ibikorwa bikoze uyu mwaka ni kubera abantu bayo bari hanze babahaye sivyo sivyo je ndibuka bagira inama zo gutangura gukora uko uye harimo nama bakoze harimo bakoze je naragiye aho twakoranye imbwa bakoze akomeye bayo naragiye hari wa budget none tutangure rero tuzana amafaranga yo gukora bino bintu uvuga ati nta mafaranga ahari mugabo ndi suri neza yuko bitanguye gukogwa ameze cyane je ndi sinyekeranya byabajyanye na message amwe turondera amayero yo gukora bino bintu je ndajyanye ndabyumvise umunsi yataye kuvuga cya mbere byabajyanye na message nkuru yuko ngo twonda mere gukora ibi bintu so nikuvuga aya mahera arikazana n'ibikorwa byiza abantu barasinyota abantu baradukunda cyane abantu barabishigikira abantu barabigura barabitanga mu buryo bwinshi bavuga ati ekuti nimuze mungirire iki nanjye ndabashigikira ku uyu bakabakorera bakagushigikira abantu bakabidukora atani kibe twabahaye kubera banezerewe abantu badushigikira vuba so amahera karanza nabeka hanze nabeka vanze message yana bari domse batanga arava hanze ava mu Burundi ku bantu bose bavuga ati ekuti ibintu turabikunda akiragenda mukore ndabasinyishije contract ndabasinyishije kiniki mugende mukore ayo mahera ni hafi kandi ni menshi vraiment sije ni menshi muri gospel byo twakora mukuri je nkaza kandi mbone karibu namira menshi dushimira abanyene ko bonyene kubatanga kandi bashimira ibyo twe turakoresha si mahera yo kujya ngana mu mwatungishwe na mera twe dukora muri gospel hari umuntu reka turaba ngaha avuga ati je ndakunda Redemption Voice nshaka ko dukorana banyigishe kuririmba cyangwa indazi kuririmba shaka kwinjiramo muri bo shaka kuba membre de kugira ngo abe ya partner muri mwebwe membre des voilà abera membre de X est-ce abigenze gute kugira ngo aba partner mwo cyane nizo strategy umuntu akoresha kugira ngo yinjire muri group ya cyane muzoguma muri kunyene tuzete go steze cyane igihe Redemption Voice yatangura harimo abandi bantu vraiment hari abantu nka batatu babiri batatu twari kumwe tutakiri kumwe harimo n'abandi batatu bahari urumva uko igikorwa kigenda kiratera imbere hari abavayo hari abinjira hari abakirojwanya mu nzira ivigiye twatangura yaraho ariko yaje gufata akazi kose muri 2021 2022 hariyo nundi muntu akarabira abakuri TV
ejo azoba ari muri Redemption Voice Oh. hari undi ariko arabiraba ejo azoba ari manager azoba ari watanga ayo mahera turagwaye ikaze cyane gose kandi ikindi naco nuko twebwe duha akanya gusa nabwiye ko uburyo turonka tubukoresha neza muduhe n'ubundi kabisa ukaba wicaye hanze batumura amahera abantu bakaca bagwana bagaca bankana nta munsi n'umwe Redemption turapfa amahera imyaka 15 nta munsi n'abandi bavuga ngo byavuze mwarapfuye amahera nta munsi turapfa amahera so abantu Redemption akoresha amahera neza muri rwa rukundo twavuga n'ibyo tuyana jewe tufise 500 batwamba amajana 2 kora 1 2 3 4 5 nta munsi ngo biratanye abantu muri ako kanya nyene no tuje tubabaza ati mbega twitege featuring muzokorana namwe ryari ashatu umwe mu manager wabo yitwa Yves ashatubwira ati wowe itolere ubu ushaka ko twolelimbana niho naca nkandagana kidamubwira ati ndashaka ko mwolelimbana na Rose Muhand muri Tanzania, ndashaka ko mwolelimbana na Dodi wo mu Burundi, ndashaka ko mwolelimbana Israel Mbonye wo ku Rwanda. Acavuga ati okay ngiye kubyumvira ariko muri make yaratwijeje neza yuko ayo mafeaturing ashobora gukora kuko ashobora gukorwa kuko uwo manager Yves ari able, il est capable non, il est capable mais il n'est pas incapable quand même, il est capable. Hama turamubaza tubaza Eric nawe ari mu baje bavuye muri Canada aje mu bijanye n'igiteramo ca yangiliye neza. Natwe tubaza Eric ati mbega Eric ni kiki cyo bacira kuzanye ngaha mu Burundi muri vya concert ko tubona ari ugumuvugwa cyane yaje tubwira ati jewe naje muri iyi concert yangiliye neza kubera ndi mu bari bitegura kandi aje no ashaka no kugishigikira kugira ngo kizo kigende neza muri ya ntumbero yo gushigikirana kandi asanzwe ari umumambre muri bo ati kugira ngo afite kugira bitegurwe arafisemo uruhara runini yakoze kugira ngo igiteramo yangiliye neza gikogwe turasimbagana tubaza Yves manager wabo ariwe na professeur kuri university yarahezagiwe cyane cyatulamubaza ati Yves mbega iryo jambo yangiliye neza cyo bajyavuye he niwe yatubwira ati yangiliye neza twari toye kubera ibikorwa Imana yadukoreye kuva mu mwaka wa 2015 tuliko turakora twabonye ikiganza cyo kumana kuva mu kwa kera twabonye Imana itugirira neza twabonye Imana itujya imbere mu bintu byinshi cyane niyo mpamvu twacisha ati yangiliye neza ati kandi apana yangiliye neza mu ndirimbo gusa muri Redemption Voice yangiliye neza no mu buzima bwari bwasanzwe mu bintu biriboneka mu bintu bifadika twabonye ikiganza cyo kumana itugirira neza. Okay, cyandabaza ati mbega icyo giteramo cyo bagipanze gute muciteguriye gute umwe mu bahagarikiye umugwe Redemption Voice ari we Eric yaje va muri Canada yaravuze ati icyo giteramo bacitegure neza kandi ni giteramo cyo mugakura igiteramo batigeze babona ku butaka bwo ku Burundi mvuze ku butaka simvuze ujya mutaka wo kwifuka oya mvuze ku butaka bwo ku Burundi ni ku byendo byo ku Burundi ni igiteramo batigeze babona ku byendo byo ku Burundi mu gihugu cyo ku Burundi ni igiteramo mukuye kwitabana n'iyari yonka kuko hamaze hateguye ibintu byinshi hazoba hari ama surprises menshi hazoba hari ibintu byinshi bizoba bitangaje aratwizeza neza yuko azi igiteramo cyo mugakura ati nikimenyamenya bamaze kugurisha amatike menshi abantu baracitabiriye cyane kandi promotion ni nyinshi cyane irakwiye hama ndamubaza ati none ndasimbagana ndabaza manager wabo Yves asanzwe ari na professeur à l'université urumva ndagashire ko manager professeur à l'université ndamubaza ati none kitiramo kipanze gute bizogenda gute ati kwinjira place simple ni 10,000 VIP ni 50,000 hama namubajije amasaha yo kwinjira bavuze ati ukuntu bakora si y'amasaha yo ku Barundi ukuntu bakora amasaha n'amasaha nimba ari 10 ni 10 nimba ari saa 10 ni saa 10 reba batubwira yuko igitiramo kizotangura isaha 10 zo ku mugoroba isaha ni saha ndababaza ati okay twitege yuko mu kwinjira ari tuzohera kuri
ya ndirimbo baririmbana na Victoria's team ivuga ngo imigambi ifitiye imigambi Imana ifitiye nana kimwe cyo musambula batubwiye neza ati icyo bazi cyoco indirimbo Victoria's team izoba yahashise bazoba bahari kuri ico giteramo cyayangiriye neza kandi peut-être bashobora no kuduga kuri stage ari indirimbo baririmbiye ko yo mu kwa mbere ariyo bazohera ko hakaba hari n'undi muririmbyi w'abanyamahanga umuririmbyi wo mu manyamahanga azoza batumiye hakaba n'andi ma surprise menshi azoba hari batashimye kutubwira muri ako kanya. Okay, mu gusozera twasozera batulilembera kalilembo k'imigambi ifitiye reka kwanza tubanze tukabereke peut-être mubone iyo ndirimbo yaliyo baririmba na Victoria's team hama twasozereye neza twagize ikiyago ciza dusozera badusengera baturagiza mu biganza by'Imana basengera Kazwar TV bongera basaba abakunzi ba Kazwar TV bagire subscribe share like na comment bongera ba following umugwi Redemption Voice kandi bakomeye bafata ku mugongo bongera bafite no kunda kuko ibyo bakora byose c'est pour notre avantage. Okay, merci beaucoup kuba mwaradukurikiranye mugire ibihe byiza samvu one pano murabizi ko tubakunda kandi tuguma tubavangavanga n'abandi bose mukeneye muguma mutubwira musomela akoze do vous et lele. Merci beaucoup, ciao ciao. Kazwa TV, we want the words, the solution of all trees.